Ikibuga citiriwe Intwari ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura caruguruwe icese kuri wa 31/0 umwaka wa 2026 bitewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye waserukiye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, umuyobozi w'iteka muri FFB Evariste Ndayishimiye, Alexandre Muyenge arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'izindi ndongozi zitandukanye z'igihugu. Abakunzi b'umupira w'amaguru isinzi bambaye imyambaro y'amabara y'igihugu c'u Burundi bari bahishikiye buzuye ico kibuga citiriwe Intwari barindiye ko cugururwa ku mugaragaro. Akanyamuneza mu baraho niko kabasya umuririmbyi Kiriku ateramisha abaraho co kimwe n'abandi baririmbyi bagenzi we. Inyuma yaho haciye haba urukino rudasanzwe hagati y'umugwi wa Vitalo FC n'umugwi wa Bumamuru. Urwo rukino rukaba rwarangiye Vitalo ari yitahukanye intsinzi y'ibitsindo 2-1.